Turabifuriza umugoroba mwiza cane inshuti banywanyi b'ibiganiro vyacu murereye hose hirya no hino kw'isi, twongeye kwifuriza ibihe vyiza tunabifuriza amahoro y'Imana cane, aho tugiye kurabira hamwe rero idonido ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba, by'umwihariko akomeje kugenda aragarukaho amakuru akomeye cane ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro vyacu ngaha kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane. Turi mu mugoroba wo kuri wa gatatu kwigenekerezo ya 2025 ukwezi no kw'icenda umwaka no 2024. Ndabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro vyacu. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho canke turaza kugenda turagarukaho muri kino kiganiro cyacu cyuno mugoroba. Mu gihugu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugenda atangaza neza yuko rero by'umwihariko ubutasi bwiwe ndetse n'andi makuru akomeza kugenda arakusanywa n'inzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu c'u Burundi, ashimangira ndetse akagaragaza neza yuko by'umwihariko mu gihe gito cyane haba hitezwe kuzogaragara indi mihari itandukanye y'iterabwoba nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma yuko rero hakomeje kugenda hibonekeza n'ubundi bihe bidasanzwe, aho bamwe bavuga ko rero General Major Evariste Ndayishimiye ariwe ari kugenda aragira uruhare rukomakomeye cyane mu kugerageza by'umwihariko kurera ndetse by'umwihariko ndetse no kugerageza by'umwihariko gutuma havaho ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa by'iterabwoba nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa cyane cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bamwe bakomeza kugenda bamusaba yuko rero by'umwihariko ibigendanye no gwaruka rubarizwa muri CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure gokugwaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuko kandi bikomeje kugenda biragaragara amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri mwanya General Major Evariste Ndayishimiye urongoye iki gihugu cacu cyiza cy'u Burundi, by'umwihariko yagaragaje ko yero ahangayikishijwe n'imyubakire rero iri mu gace ka Tenga gaherereye mu ntara ya Bujumbura. Ateguze yuko rero mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2060 by'umwihariko hazoba harabaye indiri y'abicanye n'abajura ku buryo bukomeye cyane. Ibenge yabivuze mu kiganiro n'abayobozi bagiye batandukanye bateraniye i Bujumbura, by'umwihariko kwigenekereza 2025 Nzeri umwaka wa 2024. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, ndetse gushika ubu ngubu hari amakuru avuga ko rero nga mu gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda haragaragara by'umwihariko inama zikomakomeye cyane ziriko ziriga ku bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni inama gushika ubu ngubu rero bivuga ko rero zitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, ariko kandi zirarabira hamwe rero ibigendanye n'ibibazo by'ubuzima cyane cyane ku corezo cya Mpox nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe iki gihugu rero naco kiri mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko baraboneka ku bwinshi cyane, by'umwihariko baraboneka ku bwinshi by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara banduye aka karanda nk'uko biriko biratangazwa. Abarundi by'umwihariko ntibasabwa visa muri Singapore. Iki ni ikibazo rero kindi gikomeje kugenda by'umwihariko gikomeje kugenda kiribonekeza kuri bamwe bakomeza kugenda baragaragara. Benshi by'umwihariko bakomeje kugenda barakibaza kubera umushikiranganje Albert Shingiro yari yaraye yanditse ku rubuga rwiwe rwa X cyangwa Twitter ko umurundi adasabwa rero visa ageze muri Singapore mu gihe yitwaje passport iyo ari yo yose y'u Burundi. Ibi rero Shingiro Albert ujejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu yavuze ko rero yavuze ni ukuri kandi by'umwihariko si bishasha. Kuva mu gitugutu umwaka wa 2023 abarundi ntibariha rero visa mu kuja mu gihugu ca Singapore, bibasaba ko bafise passport. Turarebera hamwe kandi ari makuru akomeje kugenda aragaragara. Turaza kugaruka by'umwihariko ku masezerano bivuga ko rero agomba kuzosinywa hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze ndetse n'ibindi bikomeje kugenda biragaragara. Bwana Tshisekedi nubwo yemeze bityo kandi arakomeza kugenda arashinzwa kuba kidobya cyangwa se kuba akomeje
akomeje kugenda arasubiza inyuma ibigendanye n'imishinga y'amahoro ndetse n'ibindi bishobora by'umwihariko kugarura amahoro n'ituze muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabaye ikaze mwese rero shuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho mutwumviriza muherereye hose, turifuriza kumererwa neza cyane tunaba ikaze muri kino kiganiro. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, mwese turabahaye ikaze mu makuru y'uno mugoroba. Abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bihugu bimwe na bimwe ngaha ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, mu burengero bwa Afrika, mu manuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabahaye ikaze ngaha kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafite ivumbi agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero nimba ari ubwa mbere rero ushitse ngaha kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubyonde ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera by'umwihariko kugira ngo bajye barakumenyesha ahari ibiganiro ku ikiganiro gishasha kigezeho, hanyuma ujye ubasha kugenda uradukurikira. Ikaze by'umwihariko amakuru rero tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyuma y'iko hakomeje kugenda haribonekeza amabara ndetse n'ishano ngaha muri gihugu cacu ciza c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye nawe akomeje kugenda abona neza yuko ibyo ariko arakora ari ibintu biteye ubwoba ndetse bishobora no kuzamugaruka. Yaje kugenda ashimangira yuko rero by'umwihariko urubyiruko rw'imbonerakure rushobora kuzoteza akaga gakomeye cyane mu gihe wa mugani rutoba rukuweho nk'uko biherutse gutangazwa n'abarimo Pasteur Mbayahaga Isidori, aherutse gushimangira yuko rero ko mugenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gihe urugwaruka rubarizwa muri CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure rutaba rukuweho by'umwihariko byoba ari akamaramaza ndetse bishobora kuzokwegera abarundi ibihe bidasanzwe. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko urugwaruka rusanzwe by'umwihariko ruragerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu mu bihe bigiye bitandukanye, kandi rwakomeje kugenda rwamaganwa n'abatari bakeya aho barushinza kunyuruza abantu, kwambura abantu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byinshi cyane bikomeza kugenda biribonekeza. General Major Evariste Ndayishimiye rero abirebeho yaje kugaragaza ko rero hari rumwe mu rubyiruko ruherereye mu gace ka Tenga garereye mu ntara ya Bujumbura, by'umwihariko ateguza yuko rero mu mwaka wa 2060 rero kazaba karabaye indiri y'abicanyi ndetse n'abajura. Mu kiganiro n'abayobozi bagiye batandukanye bateraniye i Bujumbura kuri iyo 2025 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2024, Ndayishimiye Evariste arongoye igihugu c'u Burundi yabanje rero kugaragaza yuko Burundi bwapfuye bitewe n'abantu by'umwihariko biremereza ntibumve canga se ngo bumvire ibyo baba ariko barasabwa. Yaragize ati icintu ca mbere rero cyonona igihugu ni ukutumva ndetse no kutumvira. Muzi icyo ndicyo rero niyo yishe rero Uburundi. Niba rero mushaka gutera imbere, reka mbabwire izo nenge tubanze rero tuzireke tukimeze uko rero tukimeze uko nguko ntibyokunda yuko igihugu cotekana canga se ngo kigire amahoro. Uyu mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kandi yarasabye abayobozi b'i Bujumbura kugendera by'umwihariko ku cyerekezo cy'igihugu ca 2040 ndetse na 2060 bagaharanira rero iterambere ry'abanyagihugu bose. Yanasobanuye ko kandi mu gihe abarundi bagomba rero kubanza kugera mu cyerekezo cya 2040 yabonye ko rero bizoba ngombwa yuko inzu zose zubatswe zizasenywa hakubakwa rero izindi zijyanye n'icerekezo cya 2060. Ndayishimiye Evariste kandi yarasobanuye ko imyubakire yo muri Tenga itavuguruwe by'umwihariko abajura bose b'i Burundi ndetse n'abicanyi ariho rero bazajya babamo, kandi ngo byagurana inzego z'umutekano ko zobafata mu gihe zoba zoragiye muri ako gace. Yaragize ati nimumbwire abantu muba rero muri Tenga, nimumbwire icerekezo cyo muri Tenga mu mwaka wa 2060 nkibabwire abantu baziba mu Kamenge, mu Kinama ndetse no muri centre ya ville umupolisi abakurikire byange abahebe.
yarakomeje asobanura ko rero bizoterwa nuko rero atahantu imodoka yonyura atamatara azaba ahari, ati nakajagari gusa amabandi yose abicanye muzabasanga hariya muri Tenga. Murabyemeye kubera iki rero mubyihorera mubona icyo cyerekezo ari ikihe? Nk'uko yakomeje kugenda arabigaragaza. Aka gace ka Tenga rero bivuga yuko rero kaba ari kamwe n'ubundi mu gasanzwe kabarirwamo imbonerakure nyinshi cyane ku buryo bigoranye yuko rero by'umwihariko uwo zinyuruje cyangwa se uwo zigiye kwiba cyangwa se kwica yobasha gutabaza ngo byumvikane. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira uno mwanya, harakomeza kugenda haragaragara amakuru kandi avuga yuko rero by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda arakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko ako gace nako kabashe kuba by'umwihariko kageramo umuriro ndetse n'imihanda. Yaravuze yuko rero by'umwihariko atamatara akagira ku gace, atanamazi, atakintu na kimwe, akaba atakintu na kimwe cyobona aho kinyura. General Major Evariste Ndayishimiye kandi yarasabye ba guverineri guhindura imikorere bakagendera rero ku byateganyijwe mu ngengo y'imari kandi bagakora icyo abanyagihugu rero babategerejeho nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. N'inama kandi by'umwihariko yari irimo abategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko amakuru yihuta akaba avuga yuko harimo n'abategetsi barimo by'umwihariko nka General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira tukiri ku gihugu cacu ciza c'u Burundi ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuhari witwaje ibigwanisho wahaye ditabara ugwanya iki gihugu cacu c'u Burundi waratangaje ko rero uhanganye n'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa FDLR mu ngwano imaze imisi irabera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yarasohotse muri Kamena umwaka wa 2024 iragaragaza ko rero ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi na FDLR hamwe na CNRD canke FRN bwongereye imbaraga cane ubwo umubano rero w'ici gihugu n'u Rwanda wazambaga ku buryo bukomakomeye cyane. Ubu bufatanye kandi bugamije guhuza imbaraga mu kurwanya umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ugenzura ibice byinshi cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no kurwanya imihari y'abarundi irakorera muri AIDC irimo nka Red Tabara ndetse n'uwitwa Forebu. Nk'uko biko biratangazwa, umuvugizi wa Red Tabara ku rwego rwa gisirikare Patrick Nahimana kuri uyu ngo ya 2025 Nzeri yaratangaje yuko abagwanyi babo bahanganiye n'ingabo z'u Burundi FDLR, Mai ya Kutumba ndetse n'indi mihari igitandukanye mu gace ka Kipombo ndetse n'ahitwa Kipupu, uduce two muri Groupement Itombwe ni muri territoire ya Mwega mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Patrick Nahimana rero yarasobanuye yuko bigaragara yuko FDLR ariyo ishaka kugwana bitandukanye n'ingabo z'u Burundi. Ati biragaragara yuko rero FDLR ariyo ibishishikaye cyane kubigendanye n'imirongo y'imbere ku rugamba bitandukanye na n'igisirikare cy'u Burundi bo badashaka by'umwihariko guhangana, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusamira hanyuma by'umwihariko bakabiharira FDLR. Igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko cyarahombye cyane gitakaza abasirikare barenga 200, abandi bagiye batandukanye batabarika barakomereka. Aya namwe makuru yaje kugenda arashigwa hagaragara by'umwihariko n'usanzwe aravugira uyu muhari wari ditabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo rero hashingiwe ku masezerano ubutegetsi bw'icyo gihugu bwagiranye n'ubwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwaka uheze w'2023. Icyazizanye no kugwanya imihari irimo na Red Tabara kuva mu mpera za Kanama rero kugeza mu ntanguro za Nzeri umwaka wa 2024 mu ntara ya Cibitoke na Bubanza zegereye RDC havuzwe inama y'abofisiye bakuru cyane muri mu gisirikare cya FDB, igisirikare cy'u Burundi ndetse no muri FDLR ndetse na CNRD canke FRN byacaga amarenga yuko rero bafise umugambi ukomeye cyane wo kugerageza by'umwihariko kuzahangana ndetse by'umwihariko no kuzagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu muhari wa Red Tabara. Uyu muhari kandi waragaragaje ndetse ushimangira yuko witeguye kuzokora ibishoboka byose kugira ngo nawo
by'umwihariko uzabashe kuba wo kwigwanaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uyu muhari wari washimangiye ko rero mu gihe ufise amakuru yizewe 100% yuko rero hoba hateganywa kuzogabwaho ibitero bikomakomeye cyane, warashimangiye ndetse ugaragaza neza yuko by'umwihariko nawo uzigwanaho, ndetse ukaba wamaze kugenda utangaza neza yuko wivuganye abatari bake cyane. Amakuru rero atagezwe agira icyo avugwa ku bigendanye n'igihugu cacu cy'u Burundi, ariko kandi bakaba bakomeje kugenda barahishira amabara akomeje kugenda ribonekeza cyangwa se bikomeje kugenda biraba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umushikiranganje ujejwe iby'imigenderanire by'umwihariko mpuzamakungu nga mu gihugu cacu cy'u Burundi aho Bero Shingiro yanditse ku rubuga rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter yuko umurundi wari we wese adasabwa visa iyo ageze mu gihugu ca Singapore mu gihe yitwaje passport iyo ari yo yose y'umurundi nk'uko biko biratangazwa. Umuntu afise passport y'u Burundi rero akaba ashaka kuja muri Singapore ahabwa ibintu bishika kuri 2 gusa. Kuba afise passport igisigaje rero gukora ikiringo kitari munsi y'amezi 6 ibyemezo ko rero atagiye kuguma muri Singapore, kuko rero umurundi ariko ruwe kutarenza rero imisika muri 30 muri icyo gihugu nk'uko biko biratangazwa. Ubutumwa rero bwa Albert Shingiro budasiguye neza rero burashobora gushira abarundi batari bakeya mu ngorane muri kino gihe. Benshi barondera rero ibihugu boja kuronderamwo ubuzima, ibyo bikunyurwa rero n'amasosiyete yagutse rero y'abasuma bemerera abarundi ko rero bagiye kuronka ubuzima bwiza hanze. Bamwe rero bakagurisha ibyabo byose bagatangara bashitseyo bagasanga rero atakintu na kimwe bashobora kuba boronka. Agahugu gato rero gafise abantu benshi cyane kandi gatunze cyane. Ngibi rero ibintu bihambaye cyane kumenya kuri kino gihugu ca Singapore, bivuga ko rero coba kirohamo by'umwihariko n'abarundi benshi cyane baba bagerageza kujya kuronderayo ubuzima. Singapore ni agahugu rero gato cyane kari muri Aziya, muri Aziya yo hagati na Indonesia ndetse na Malaysia, gasumbwa by'umwihariko n'intara z'u Burundi. Karafise uburinganire bwa kilometero amajana 719 nk'akarorero. Ahangaha rero mwomenya ko rero intara y'Amakamba yonyene rero irenza kilometero 1900. naho Singapore rero akaba ari agahugu gato cyane akirafise abanyagihugu barenga imiliyoni 5 zose nk'uko biko biratangazwa. Kubera ari agahugu gato cyane kandi gafise abanyagihugu benshi, Singapore rero ntiyakira impunzi kandi ntiyashize ukuboko rero ku masezerano mpuzamakungu akingira impunzi by'umwihariko abo babiteze kujya rero baca basaba ubuhungiro ico rero bocihoza cyangwa se bakaba bobireka. Singapore kandi irateye imbere cyane, abajayo rero benshi baja gutembera cyangwa ibizwe nka tourisme cyangwa se rero bakajanwa rero na business. Abafise amahera ni igihugu bashobora rero kujya kuranguramwo rero cange bakarondera ibyo bashorayo nk'uko bitangazwa. Singapore kandi ni kimwe mu bihugu by'umwihariko bizimbye cyane ku isi. Uwojayo rero iyo byitegurira neza kubera ubutorero bw'igihugu, ibyo bafungura babirangura hanze, bigatuma rero imfungurwa zizimba. Amazu yaho avugwa ko rero ashobora kuba rero agira kabiri mu kuzimba ku isi yose nk'uko biko biratangazwa. Hari abarundi bamaze igihe rero baraca muri Singapore bagaca babandaniriza muri Philippines, Malaysia ndetse na Korea y'ubumanuko. Benshi rero barimwo rero abo twabarije mu misi iheze kuri uru rubuga. By'umwihariko abagiye muri Philippines baramaze amezi bafungiwe mu kibuga c'indege ca Manila. Kugeza ubu ngubu rero niyo bakiri, abandi barataye baragaruka rero mu Burundi. Abagiye muri Korea rero y'ubumanuko nabo rero nyene hari abagumye ku kibuga cy'indege, ariko abagiye bafise impamvu zumvikana kwiga canga se misiyo y'akazi barashoboye kwinjira muri icyo gihugu. By'umwihariko ubu bariko barakora akazi, barashoboye kwinjira mu gihugu bakaba bariko barasaba uruhungiro. Abagiye muri Malaysia nabo rero nyine ntibyaboroheye, ariko baracyafise icizere cyuko bazoshikayo.
hari abagenda rero muri Singapore babwiye yuko rero baca bajabukira muri Australia, ababikora baca rero mu nzira z'amagendu. Hari abatari bakera bashika bafungwa muri Australia, by'umwihariko ntituramenya iyo bahereza. Mu nyuma birashoboka yuko boba hariho rero abagira amahigwe yo kwemererwa ubuhungiro mu nyuma rero, ariko kandi abandi bakaba bashobora kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe rero by'umwihariko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Albert Shingiro yaje kugenda arasigura ndetse aratanga ubu butumwa rero, ibingibi bikaba bigaragaza ndetse binerekana neza yuko abanyagihugu b'abarundi bashobora kuzibeshya bakerekeza muri biriya bice kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero abarundi bafise ubuzima buzimbye cyane ku buryo bakomeza kugenda barishora mu bihugu bimwe na bimwe atani ibyangombwa bafise byo kuba bajyayo, ariko kandi gushika ubu ngubu bakaba bakomeza kugenda barafungirwa mu bihugu hirya no hino ku isi. Amakuru rero arambuye arakomeza kugenda arashimangiye ko hoba hari amasezerano u Rwanda na RDC byiteze kuba byosinya. Umukuru w'igihugu ca Angola rero João Lourenço yaratangaje ko rero aheruka guha rero umushinga u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibihugu byombi rero vyemeza ko rero ko bisinya amasezerano y'amahoro. Imyaka iragiye gushika kuri 3 u Rwanda na RDC biri mu bibazo by'amakimbirane y'intambara, aho rero RDC kirashinza Kigali guhereza ubufasha umuhari wa M23 rero urwanya ubu butegetsi bwa Kinshasa. Ibi Kigali kandi yagiye ibitera utwatsi, hubwo igashinza iki gihugu rero kuba gikorana bya hafi n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR urimwo abasize bakoze ishano mu Rwanda mu genocide yahabaye mu mwaka w'1994. Perezida João Lourenço asanzwe ari umuhuza rero mu bibazo by'u Rwanda ndetse na RDC iby'umushinga w'amahoro hagati y'ibi bihugu byombi rero yabigerutseho rero ubwo yari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe rero yagezaga ijambo rero ku nteko rusange ibaye kurusha 79 y'umuryango w'abibumbye. Yarasobanuye ko rero mu rwego rwo gukemura aya makimbirane impande zombi zihanganyemo mu burasirazuba bwa RDC, ingabo za FARDC ndetse na M23 zemeye gutanga agahenge rero bigizwemo uruhare n'ibiganiro by'u Rwanda. Yarageze ati mu rwego rwo gukomeza rero ibimaze kugerwaho rero Angola yaratanze icyifuzo c'amasezerano y'amahoro igiha RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Yunzemo kandi ko ibikubiye rero muri ayo masezerano byasozomwe n'abaminisitiri n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu byombi rero ari uko ari bitatu u Rwanda, Angola ndetse na RDC, hagamijwe kumvikana rero ku buryo rero hazaterana inama izashyirwamo rero ayo masezerano y'amahoro. Yasoje avuga ko kandi ayo masezerano agomba kuzasiga u Rwanda na RDC rero na Kinshasa bifise umubano mwiza ndetse n'imigenderanire ikaba ishobora kuzongera kugera ku rwego rwiza kuko biko biratangazwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mubana natwe 5 kuri 5, twongere gusubira mu masaha ari imbere.